iki kiganiro rero kija gushimikira ku bikorwa nyamukuru byaranguwe kuva igenekerezo rya mbere mu Kakaro gushika igenekerezo rya 30 Nyakanga mwaka w'2021. Ivyo bikorwa bikaba byaranguriwe mu bisata bikuru bine by'ubushikiranganje turongoye, navyo akaba ari ibi bisata bikurikira. Ubwa mbere hari igisata cerekeye ukuja hamwe kw'ibihugu bihurikiye mw'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Ubwa kabiri hakaba igisata c'urwaruka. Ubwa gatatu hakaba igisata c'inkino. Ubwa kane hakaba igisata c'imico kama. Duhere rero ku vyaranguwe mu gisata cerekeye ukuja hamwe kw'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Haratunganijwe ibikorwa bijanye no kwirimbura hashimikiwe ku kungene ingingo zifatwa n'abashikiranganje mu bijanye n'isoko rusangi ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'ikoreshwa ry'umuhora wo kurimbura mu mugambi w'isoko rusangi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAMS Central. Gukurikirana ingene ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe ubwo bushikiranganje buteye ko mwishirwa mu ngiro ry'ingingo ya 24 zafashwe harimo n'imigambi ibiri yo ku rwego rw'akarere, nayo ikaba ari ikurikira: gusaba ko ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi yemererwa kuba imwe mu zindi zigize ibanki ijejwe iterambere ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EADB, kandi hamwe n'ishigwa mu Burundi ry'ikigo kijejwe ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango ugize ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Hariho kwishura ibirarane vyoba bisigaye ku ntererano Burundi co kimwe n'ibindi bihugu busanzwe butanga muri uwo muryango mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2021.